kadusoma aya majambo usanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 16 murongo w'indwi duhere ku murongo wa 5. Haravuga ngo none ngira ngende kuwantumye kandi nta numwe muri mwebwe arushambaza ati uja hehe, ariko kuko ndababariye ivyo umubabaro waciye wuzura mu mitima yanyu. Ariko jewe ndababwira ukuri, ikizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda, kuko nintagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzomubarungikira. Uwo niyaza azohinyuza abisi, abemeza ivy'icaha, ivy'ukugororoka n'ivy'urubanza. Ivy'icaha kuko batanyizeye, ivy'ukugororoka kuko nja kwa Data kandi namwe muzoba mutakimbona, ivy'imanza kuko umwami w'isi yaciriwe urubanza. Nari ngifise byinshi byo kubabwira, ariko ntimushobora kubyihanganira ubu. Ariko uwo Mpwemu w'ukuri niyaza azobarongora abashitse kukuri kose, kuko atazovuga ivyo yigeneye, ariko ivyo azokumva byose nivyo azovuga, kandi azobamenyesha ibigira bize. Uwo azoshimagiza jewe, kuko azokwakira ku vyanje akabibamenyesha. Ivyo Data afise byose ni ivyanje, nico gitumye mvuga ko yakira ku vyanje akabibamenyesha. Amen. Ndabahaye mwiriwe mu izina rya Yesu. Reka rero tuvuge kuri Mpwemu Yera, twibutsanye. Hariho benshi usanga bariko baravuga ko Mpwemu Yera ari kinyegezwa, Mpwemu Yera ari mystère, Mpwemu Yera ugasanga bariko bavuga ngo ni gisiga bwenge, vya Mpwemu Yera n'ibisiga bwenge. Benshi hariho abavuga uko, ariko Mpwemu Yera reka twibukanye ko ari Imana. Mpwemu Yera ni Imana imwe mu butatu. Mpwemu Yera ni umuntu. Turasoma mu ijambo ry'Imana yuko Mpwemu Yera ashavura nkuko natwe nk'abantu dushavura. Mpwemu Yera aravuga nkuko natwe tuvuga. Mpwemu Yera rero ni umuntu. Ibi turakwiye kubimenya kugira niyo twumvise bariko baravuga ngo Mpwemu Yera nibinyegezwa n'ibintu by'ibisiga bwenge, tubabwire ivyo ari byo. Tubabwire Mpwemu Yera wari we ko ari Imana imwe mu butatu. Hari Imana Data, Imana Mwana, Imana Mpwemu Yera. Ni Imana imwe mu butatu. Rero uko twubaha Imana niko dukwiye kubaha Yesu, niko dukwiye kwibaha na Mpwemu Yera. Ni Imana imwe mu butatu. Kimwe gusa ari igihe dusenga nabi, tugasaba nabi kubera tutazi ibihe. Hari ibihe Imana imwe mu butatu umwe wese akora igikorwa ciwe. Hari ibihe tubamwo tugasanga dukeneye Imana, turiko turasenga hoho Imana tuba tuyikeneye, ariko na Yesu tuba tumukeneye. Mbere turiko turasenga nasanze na Mpwemu Yera tuba tumukeneye. Dukeneye Imana kuko niyo dusaba, tukayisaba mu izina rya Yesu. Yasize avuze ngo ico muzosaba mu izina ryanje ngo Data wo mwijuru azokibaha. Duhabwa na Papa, mugabo twabisavye mu izina rya Yesu. Ariko na Mpwemu Yera tuba tumukeneye kugira ngo aturongore mu gusenga, ngo ni nawe dusengera atunihira iminiho itovugwa. Ariko hari ibihe tubamwo tuba dukeneye guhamagara izina ry'umwe muri abo. Uzukemeye abadayimoni mu izina ry'Imana bazogutwenga. Ukemeye abadayimoni mu izina ry'Imana bazotwenga, kuko nabo barafise Imana yabo. Bazovuga udukemeye mu izina ry'Imana yacu ntitugenda, rero turabaha hano ntitugenda. Ariko turakwiye kumenya yuko nk'abadayimoni tubasenda mu izina rya Yesu. Haleluya. Mpwemu Yera nawe turakwiye kumenya igihe tumukoresha igikorwa cyamuzanye. Afise ibikorwa byinshi muri twebwe, ariko jewe ndiko ndiyumvira, ndiko ndanasoma, nagiye gusoma ndavuga nti mbega burya finalima Mpwemu Yera burya ndamukoresha uko bikwiriye, kuko afise ibikorwa byinshi muri twebwe. Mpwemu Yera n'ubushobozi bwa Pentecote. N'ubushobozi bwa Pentecote. Ishengero ryatanguye ku munsi wa Pentecote. Burya ni ishengero ryatanguye, ni intango, n'ubushobozi bw'intango y'ishengero, n'ubushobozi bwa Pentecote. Burya ishengero neza ryatanguye ku munsi wa Pentecote. Niho bavuze ubutumwa bwiza, abenshi barakizwa, abenshi barakira Yesu, barakizwa. Ishengero riba riratanguye, bava habaja hariya, bava
bava i Yerusalemu baja i Yudaya baja i Galilaya baja hehe ishengero riravuka. Usomye aha mu byakozwe n'intumwa muri iki gice cya kabiri aravuga ngo umunsi wa Pentekote ushitse bose bari bakoraniye ahantu hamwe, haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi gikwira hose mu nzu bicayemwo, habonekera imbeya zigabanije nk'ibirimi by'umuriro zibajako umwe bose buzuzwa Mpwemu Yera batangura kuvuga indimi zitamenyekana uko Mpwemu abahaye kuzivuga, bose buzuzwa Mpwemu Yera. Naho kuri uwo munsi, kuri uwo mugoroba wa Pentekote niho ubwo bushobozi bwabamanukira. Mpwemu Yera n'ubushobozi. Iyi Pentekote rero burya niyo yatwinjije mu bihe byiza by'impwemu. Ababigishwa bari mu cyumba cyo hejuru bariko barasenga, nubwo basenga batuje ngo bahuje umutima n'inama, ivyo ari byo byose bari bafise n'ubwoba, ariko Yesu yari yasize ababwiye ngo muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabazako. Hanyuma si ivyo gusa, uyu Mpwemu yaciye abahagurinduka bashira n'ubwoba. Uyu Mpwemu rero niwe yatwinjije mu bihe byiza bya Mpwemu. Mu yandi majambo niwe yatanguje, uyu Mpwemu niwe yabatangurije ingoma ya Mpwemu Yera bavuye mu ngoma ya Yesu Kristo. Mu bihe by'isezerano rya kera harabaye ingoma y'Imana, hanyuma ingoma ya Yesu Kristo akiri mu isi agendagendana nabo akora ibikorwa bariko baramuraba, hanyuma Mpwemu Yera acatanguza ingoma ya Mpwemu Yera, ari nayo turiko kuri uno munsi. Ingoma ya Mpwemu Yera, umurongozi mwiza, umujanama mwiza, niwe turi ku ngoma yiwe. Nico gituma ku ngoma haba hariho umwami, niwe mwami w'ingoma ya kino gihe, kubera niwe yatanguje ingoma yo kurongorwa na Mpwemu Yera. Haleluya. Mpwemu Yera ikindi dukwiye kwibuka nuko yatanzwe inyuma yuko Yesu aduzwa mu ijuru. Inyuma yuko Yesu aduzwa mu ijuru, kandi Yesu yarabwiye abigishwa biwe, arababwira ariko arabasezera ababwira ko agira aduzwe mu ijuru. Byabateye umubabaro, bibatera agahinda, abona bababaye cyane. Atangura kubabwira ineza y'ukuduzwa kwiwe, yuko ari vyankenegwa yuko yogenda, ni vyankenegwa yuko yogenda. Ntibabitahura, bari bababaye. Niwe yaca ababwira rero ngo ariko jewe ndababwira ukuri. Wenyene niwe yari karabavuga ngo ndababwira ukuri, ikizogira ico kibamarira, ikizobagirira ikimazi nuko jewe ngenda. Nitwagumana hari ico muzohomba, nitwagumana hari ico mutazoronka, ariko ikizobagirira ikimazi mwebwe nuko jewe ngenda. Kuko nintagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzomubarungikira. Haleluya. Yari karabasigurira, bari bababaye, bababajwe nuko ababwiye ko agira agende. N'aya majambo twasomye ku murongo wa 5, kuko ababwiye ko agira agende ngo buzura umubabaro mu mitima yabo. Arababwira ati ariko ni cyangombwa, ni cyankenegwa yuko jewe ngenda. Ndashima Imana ko Yesu yadugijwe mu ijuru, kubera Yesu arinze avuga ngo wenyene ubwiwe akabivuga ngo ico babera ciza nuko yarazi inyungu tuzogira amaze gukugwa muri twebwe. Ico babera ciza nuko jewe ngenda. Nagiye umwitsa ntazoza, nagiye umufasha ntazoza, nagiye ntimuzoronka umurongozi, nagiye ntimuzoronka umwigisha, nagiye ntimuzoronka umujanama. Kindi naco cyatuma avuga ngo ico baciza nuko ngenda, nuko iyo atagenda hariho abatari gushikirwa n'ubutumwa bwiza. Sinzi ko jewe nawe tuba twarashikiriwe. Yesu yari kuhakwigwa hose gahemu, yari kuhakwigwa, yari kuva hari Yerusalemu, nubwo yari kuzunguruka igihugu cy'Abisirayeli, hanyuma akazunguruka n'ahahakikije hirya no hino. I Burundi yari gushikaho ryahari kugira ngo turonke ubutumwa bwiza, kuronka abamisiyonere akwiza hose, ari karabatuma. Sinzi igihe twari gushikirirwa, ariko vyabaye vyiza ko Yesu yaduze, hanyuma turonka Mpwemu Yera. Icambere abigishwa baca baramuhabwa, bahabwa kurinduka, kandi bahawe kurinduka banzika kuvuga ubutumwa bwiza,
bavuze ubutumwa bwiza bagenda barabuvuga buratinda burakwira isi yose nkuko yari yabivuze ngo muze uce muhera Yerusalemu, Yudaya, Samariya, mbere mutinde mushike no kwisi yose. Uyu munsi ubutumwa bwiza bwaradushikiriwe kuko Mpwemu Yera yatanzwe. Haleluya. Ijambo nyamukuru muri Bibiliya rifatiye ku rukundo, ariko n'urufatiro rw'ubutumwa bwiza bwacu yuko Yesu yarapfutse arapfa gupfa guca kujana n'amaraso, hanyuma amaze gupfa yashesha ayo maraso yakijije abari mu isi ibyaha byose, haza kuzuka. Havuye kuzuka rero bijana no kuduzwa. Rero ubutumwa bwiza bwacu tuvuga Yesu, namye niyumvire rega ntiyari kwivuga Yesu. Ubu nibwo butumwa bwiza tuvuga yuko Yesu turashima Imana ko yavutse mu gihe cya Noel, ariko tugashima Imana yuko yanadupfiriye. Hagati yo kuvuka n'igihe yapfuye hari ubutumwa bwiza, hari amajambo menshi yagiye aravuga. Uyu munsi twibutswa na Mpwemu Yera, uko yaravuze ngo uwo Mpwemu niyaza azobibutsa ivyo nababwiye. Tugenda turibuka ubwo butumwa bwiza yagiye aravuga. Kandi mwari muzi yuko kugira turonka aya majambo dusoma muri Bibiliya, aba bantu bayanditse bahumekewe na Mpwemu w'Imana, babona kwandika aya majambo. Niwe yabibukije, mbega kugira ngo honyene ibintu byabaye mu myaka 3. Wiki ibintu byabaye mu myaka 3 we uravyibuka? Honyene bijya bikogwa yakoze muri ijya myaka 3, ntumwa bari kumwe kugira bavyibuke. Urabona ubujambo bwose Matayo yanditse, ugaca usimba muri Mariko amajambo yanditse, Luka amajambo yanditse, Yohana amajambo yanditse. Biragaragara yuko bahumekewe, biragaragara yuko bari barongowe na Mpwemu Yera akazarabibutsa, hanyuma byose baravyandika. Nubwo hariho ibyo ari byose nibaza ko banditse bya nyamukuru ari byo bagiye barandika. Hanyuma ikindi naco cyantangaje mu kwandika kwabo, je nibaza ko batari ko barandika bicaranye, umwe wese yanditse ari ukwiwe uwundi ari ukwiwe. Icyagiye kuntangaza hari ibya nyamukuru byasaba ko bitibagirwa. Ivyo Mpwemu Yera avyibutsa Matayo, ugasanga yavyibukije na Mariko, ugasanga yavyibukije na Luka, hari igihe usanga yavyibukije na Yohana, cyangwa ugasanga yavyibukije Mariko avyibutsa na Yohana, ugasanga bajya abandi babiri ivyo yibukije Matayo yavyibukije na Luka, ugasanga hari ivyo yibukije abo batatu vyankenegwa bategerezwa kwandika kugira ngo tubimenye. Mpwemu Yera rero yarakoze kutuzako. Rero ivy'urupfu rwa Yesu ninde yari kubivuga? Uyu munsi ko ari ivyo dushimikirako, ivy'amaraso yatuviriye. Murabo ubushobozi amaraso afise, murabo ukuntu tudashobora kwemegwa n'Imana ata maraso. Mbega biba bimeze gute? Tuba turiko tuvuga iki? Yesu rero ntiyari kwivuga, byarasaba yuko twuzuzwa Mpwemu Yera kandi agenda aveho, hanyuma abasigaye bace basigara baramuvuga. Haleluya. Abasigaye bace basigara baramuvuga, bavuga ivy'ugupfa kwiwe n'ukuzuka kwiwe, mbere n'ivy'amaraso yiwe tutavyibagiye, mbere n'ukuduzwa kwiwe tutavyibagiye. Haleluya. Rero kuduzwa niho haca haza uyu Mpwemu Yera. Amaze kuduzwa inyuma y'imisi 10 rero niho ubushobozi bwabajeko, bari muri ca cumba cyo hejuru, niho bwaje ubushobozi mu buryo bw'igihinda gikomeye nk'umuyaga uteye ubwoba uri n'ubushobozi. Hanyuma ngo babonekwa ko ibirimi ku mitwe yabo, hanyuma buzuzwa Mpwemu Yera. Baca batangura kuvuga rero, bavuga mu ndimi zitamenyekana, ngo abari bahari bo mu bihugu bitandukanye ngo batangura gutangara, ubwo n'ururimi rw'iwacu, ubwo abari baraduze gutanga ibimazi hariya mu Yerusalemu, bavuye mu bihugu bitandukanye, ubwo rurimi n'urw'iwacu, uwavuze ibintu ntahura. Sinzi ko bariko baravugishwa ngo Yesu ni muzima, ngo Yesu yarazutse ni muzima, Yesu sinzi ibyo bariko baravugishwe. Mugabe iconzi ni kimwe, Bibiliya yavuze ngo ivyo bavuga hari abandi bo mu bindi bihugu babitahura ivyo bariko baravuga, bavuga mu ndimi. Si ivyo gusa inyuma yaho bwa bushobozi yari yaravuze, burya basha ikintu Yesu yavuze nitugifate minenego. Ikintu Yesu yavuze cyarashitse, nikitarashika nico utaribonako uzokibona. Yari yavuze ngo muzoca muhabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabazako.
ubwo bushobozi bwaraje by'ukuri. Intumwa zigira ubushobozi bwababashishije guhaguruka bakagenda imbere y'abafarisayo, imbere y'abasadukayo, imbere y'abanyabwenge b'ivyandi n'abatemera izuka. Abatemera izuka barabahangara, barabumvisha ko Yesu yazutse, ko Yesu yazutse ari muzima, ubu yaduze yicaye iburyo bwa data. Ivyo kandi abasadukayo bari bateye ubwoba, n'abafarisayo bari bateye ubwoba, ariko kubw'ubushobozi bwa Mpwemu Yera bahabwa kurinduka, barashobora kuvyigisha. Kandi muri bo benshi ngo vyarabacumise mu mitima. Petero arababwira tumwe mwabamba, ababwira ngo erega Yesu ngo yari yashizwe mu maboko, yababwiye ngo yashizwe ngo mu maboko yanyu y'abanyabyaha, mu maboko y'ivyaha. Abumvisha ko ari abanyabyaha. Ivyo yataba ubushobozi bwa Mpwemu Yera yari kubivuga gute? Mpwemu Yera ni mwiza cyane. Haleluya. Mpwemu Yera ni mwiza gose. Yesu rero yarakoze kugenda kugira Mpwemu Yera aze, hanyuma tubashishe kumuvuga, atubashishe kumwamamaza, kandi abamwizeye barakira. Mpwemu Yera turakwiye kumenya yuko aba muri twebwe. Mpwemu Yera aba muri twebwe. Iki gihe turimwo si cya gihe cyaba Samusoni, iki gihe turimwo si cya gihe cyaba Dawidi. Mpwemu Yera ngo yabaza ko kabushungwe, akabaza ko mu mwanya kanaka Imana yabonye ko igomba kubakoresha nk'iyabatoranije bivanye n'igikorwa yabatoranirije. Hari ibihe bageramwo Imana ikabamanurira Mpwemu wayo kabushungwe ngo akabazako, hanyuma bagakoreshwa bimwe bagomba gukoreshwa, hanyuma bavuyeko bagasigara abantu basanzwe. Abavuye ko baba abantu basanzwe. Aha rero naryohewe numvise Mpwemu Yera aba muri twebwe turabaruta mugabo nabo barakoreshejwe bidasanzwe. Singiye kuvuga ngo tubishime ko nabo hari bikorwa bitwigisha bakoreshejwe bidasanzwe, ariko jewe nasanze dukwiye kunezerwa ko Mpwemu Yera twebwe aba muri twebwe, akabana natwe, akaguma muri twebwe. Niko handitse mu igice cya 4 na 14 umurongo umpereye ku 15. Nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje, nanje nzosaba data nawe azobaha uwundi mwitsa ngo aze abane namwe ibihe bidashira. Unjya turinda dupfa no ku rupfu, abapfuye bakarangiza neza. Mpwemu w'Imana abakiri muri bo ngo aze abane namwe ibihe bidashira, ibihe byose. Ngo niwe Mpwemu w'ukuri uwabisi badashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi. Mweho muramuzi kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Haleluya. Mpwemu Yera aba muri twebwe. Nituzimire ngo twibaze ngo atuza ko kabushungwe, ngo twibaze ngo tuje turamuhitana muri vire, cyangwa ngo tumuhitana imbere y'umuryango kumwe kumbure bahita bakaraba imbere y'umuryango. Ndazi oya, Mpwemu aba muri twebwe. Burya uri muri vire abari kumwe nawe, abari muri we, uretse wamuzimije gusa, uretse wamushavuje gusa, ahandi ho Mpwemu Yera aguma muri twebwe, aguma muri twebwe. Si utuza ko kabushungwe. Ico kintu murakwiye kugishimira Imana. Turakwiye kugishimira Imana cyane ko Mpwemu aba muri twebwe. Akanya kose ni mwijoro abari muri twebwe. Turaryamana nawe basha, turaryamana nawe. Ni ku murango turi mwibarabara, turi muri bus, turicarana n'abantu benshi mu mabus, tukicarana n'abantu benshi mu ndege, ugasanga turabarusha ikintu kimwe. Abajya abanyamahanga aba twasomye bavuze ngo niwe Mpwemu w'ukuri uwabisi badashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi. Abisi ntibamuzi, abisi ntibashobora kumwakira. Iyo twicaye mu ndege ukibuka ko wicaranye n'uwisi shaka bafize icyubahiro, haba hari ikintu murusha gikomeye kuba Mpwemu Yera ari muri wewe. Kandi uwo Mpwemu rero muca mugenda muraganira, mukagenda muraganira, akagenda kongorera utuntu, akagenda avugana nawe. Abandi bibereye aho uko nyene, bibereye aho. Turafise ico tubarushije kuba Mpwemu Yera ari muri twebwe. Iyo aba yatubako turi mu gisagara gusa, kumwe yababwira ngo mugume mu gisagara. Hari abandi uyu munsi basigaye bavugishwa ngo Imana ivuga bari mu gisagara, Imana ivuga bari mu gisagara.
apana birimani mu gisagara ahari amatara ngo niho Imana ivuga. Oyaye oya Mpwemu Yera akorana natwe, akorera muri twebwe, aguma muri twebwe aho turi hose. Ibaze na nyokuru ari kararimasha arimana Mpwemu Yera, arima Mpwemu Yera ari muri ari karateragira. Abasoza bari mu bwato bari mu nko mu kiyaga basoza Mpwemu Yera ari muri bo. Bimwe turirimba Mpwemu Yera ingo uzuvahe, ingo azavahe. Nasanze iyi ndirimbo ndiko ndayiga ko nasanze iyo dukompoze indirimbo tube tuba maso. Bishoboke ko uyu muntu yayikompoje yari yumva aryohewe na Mpwemu Yera, na Mpwemu Yera mugabo atasomye Bibiliya. Kuko ni yari kuvuga ngo ingo Mpwemu Yera, natwe tugaca duhamagara, kandi nanje nahora ndamuhamagara cyane ntarasoma. Ingo Mpwemu Yera, ingo Mpwemu Yera. Oya jewe ubusigaye ndirimba Mpwemu Yera kora, naraguhawe kora, uri muri jewe kora, ndongora ko uri muri jewe. Niyo ugeze ngaha mu ishengero Mpwemu Yera kora, iyo utanguye amasengesho Mpwemu Yera kora usengere muri jewe, ukora igikorwa muri jewe, naraguhawe. Turashobora kuzoyiririmba mugabo twahinduye tukavuga Mpwemu Yera kora, twaraguhawe. Kandi nibyo bizoba bifise sense. Turi mu ishengero dukeneye kumubona akora ibikorwa. Mpwemu Yera kora, twaraguhawe kora, mu bamama kora, mu bapapa kora, mu ishengero kora, twaraguhawe kora igikorwa cyawe. Muri ico gihe Mpwemu Yera azokora nyene muri umwe amuhishurira amabanga, uwundi kumbura mwongorera icyo akwiye gukora, uwundi ajanjagura umutima wiwe yumve aratsinzwe, ari mu rusengero yihana ivyaha, akora igikorwa ciwe. Haleluya. Ibi turakwiye kubimenya, ntituze turasenga nabi, ntituze turanaririmba nabi, tugakebura n'abandi. Mpwemu Yera aba muri twebwe. Mpwemu Yera ni ukuri, ni umunyakuri, nashobora kukurongora mu binyoma. Umuntu abesha rero naciye nsanga uwo si urongorwa na Mpwemu Yera ni ukuri. Iyo akurongoye akurongora mu bintu by'ukuri. Iyo akubwiye ngo kora iki kiba ari icukuri, ntuzotinye, kiba ari icukuri, uko Mpwemu ni ukuri. Haleluya. Ni henshi twagiye dusoma ngo Mpwemu w'ukuri. Aha mu 14 umurongo w'17 ngo niwe Mpwemu w'ukuri, wabisi bamwe bababeshi badashobora kwakira kuko batamuzi, ntibashobora no kumubona. Ni uw'ukuri. Usomye naha mu 16 umurongo wa 13 naho nyene havuga ngo ariko uwo Mpwemu w'ukuri niyaza azoborongora abashitse kukuri kose. Uwo Mpwemu w'ukuri, haleluya, uwo Mpwemu w'ukuri niwe azoca naturongora adushitse kukuri kose. Kubera n'uw'ukuri azoturongora adushitse kukuri, atumenyesha ukuri, atwigisha ukuri, adushitse kukuri. Kandi ukuri rero ni na Kristo. Murumva ko byinjira namwo, ukuri ni Kristo. Kandi ni Imana yacu burya n'ukuri. Nta binyoma biba mu Mana yacu, ni ukuri. Uyu Mpwemu ni uw'ukuri rero. Abarongorwa na Mpwemu rero ni imvuga kuri. Abarongorwa na Mpwemu babimvuga kuri. Ukumva mwene data gumaza aravuga ubujambo bw'ibinyoma, yongera avuga ubujambo bw'ibinyoma. Simwe ntazoba ari kararongorwa na Mpwemu Yera, azoba ari karongorwa n'ivyifuzo vyiwe, canke arongorwa na wa mubi. Ni Mpwemu ya wa mubi. Ibinyoma, ufise Mpwemu w'ukuri ntashobora kuvuga ibinyoma. Ibi turakwiye kubimenya tukabitahura. Hari ibintu bitatu nyamukuru vyamuzanye. Dusoma kuri uyu murongo w'8 muri igice cya 16 aha twasomye, haravuga ngo uwo Mpwemu niyaza azohinyuza abisi, abemeza ivy'icyaha, ivy'ukugororoka n'ivy'urubanza. Uyu Mpwemu niyaza, mission ya Mpwemu Yera ni ibintu bitatu. Ibindi byose nibikorwa ajejwe gukora, ariko iyi ari mission yamuzanye. Yaje kugira ngo yemeze abantu ivy'icyaha, yemeze abantu ivy'ukugororoka, abemeze n'ivy'amateka. Ngo ivy'ukugororoka ngo kuko abantu batanyizeye. Abo bo bisi kutizera Imana nico cyaha nyamukuru bafise, nico cyaha gikomeye bafise. Naciye nsanga dukwiye gusenga nyene gose, dusengera abatarakizwa.
wibutse ko umuntu apfuye uzomenye atigeze yizera Kristo, uzumenye ngo apfanye icyaha nyamukuru cyo kutizera Kristo, apfanye icyaha gikomeye cyo kutizera Kristo. Ibindi byose biriyongera, ibyo gusambana, ibyo kwiba, ibyo kwica, ibyo kugira gute, ibyo nibiza mu nyuma, ariko icyaha nyamukuru nukutizera Kristo. Azoza rero mw'isi ngo abemeze by'icyaha, icyaha kuko batamwizeye. Ariko si ivyo gusa, aremeza abantu n'ivy'icyaha, iby'icyaha y'umuntu yakoze icyaha. Mpwemu arafise iki gikorwa cyo kwemeza umuntu, akamwemeza, kuko hari n'igihe umuntu akora icyaha ntamenye ko yakoze icyaha. Dawidi niwe yakunda kuyihana akavuga ngo Mana ngo umbabarire n'icyaha cyanyinyegeje. Icyaha kirashobora kukwinyegeza ugakora ibintu utazi ko ari icyaha, ariko umuntu afise Mpwemu Yera muri we, agiye ahantu agatuza, mbere atanabibabaye, atari karanavyiyumvirako, arashobora kumva umutima umuseka, akumva ikimwemeza yuko kijya kintu yakoze ari icyaha, yuko kijya kintu yavuze ari kibi, yuko kijya kintu atakoze ari bibi, ko atashoboye kugikora. Mpwemu Yera ni watwemeza n'uyu munsi, akatwemeza. Mpwemu Yera rero amaze kutwemeza ivy'icyaha, niho umuntu rero ashobora kwicuza. Muri we haremeka kwicuza, muri we hakaremeka umubabaro. Wanditse mu cete kigira 2 Paulo yandikiye Abikorinto 7:10, wa mubabaro wo mu buryo bw'Imana uzana kwihana kuticuzwa, hanyuma bikazana agakiza. Ni wacagira umuntu amaze kwemezwa na Mpwemu Yera, akemezwa yamara wakoze icyaha. Ariko kugeraho hari igihe Mpwemu Yera yemeza abantu bagakomantaza imitima. Erega hari igihe Mpwemu Yera yemeza abantu bagakomantaza imitima. Ni vya bindi Mpwemu Yera aba ari karakurya karati yamara wakoze nabi ni wihane, uyu komantaje umutima akakurya karati yamara iki kintu si ciza. 1 2 kangahe ni hamwe nyene uba umuzimya utinduka muzimya, ntasubire kukurya kara ngo akubwire ikintu wakoze kitari ciza. Hari igihe umuntu akomantaza umutima, ariko iyo umuntu adakomantaje umutima ni hamwe acagira umubabaro. Yo kumbe cya kintu ni kibi, kumbe nabikoze ntabizi, yo Mana mbabarira. Nimba ari umuntu utegerezwa gutera intambo kugasaba imbabazi, n'Imana ukayisaba imbabazi, wa mubabaro wo ariko kwicuza ukababara mu mutima, ariko mu buryo bw'Imana. Umubabaro wo mu buryo bw'Imana tuwushigwamwo na Mpwemu Yera. Iyo rero turiko turanasengera abantu ngo bihane, iyo kubona ibyaha mu rusengero ni kimwe, abahishurirwa amabanga y'ibiri mu nzu y'Imana, ubigejeje aho ukaja kubivuga gusa imbere y'ishengero ntibiba bikwiriye. Ikiba gikwiriye n'ugusenga, Mana ibi byaha ndiko ndabona mu bantu. Mpwemu Yera ugacutuma Mpwemu Yera ukamutuma, genda rero ubemeze, genda wemeza abantu ibi byaha, aba basambanyi ubemeze. Kubemeza bivuga iki? Kubemeza nugusigura yamaze kubemeza baca haremekamwe umubabaro muri bo, haca haremeka kwicuza muri bo, bizana kwihana kuticuzwa, hanyuma bigaha umuntu agakiza. Iryo sengesho turakwiye kurikora. Mana genda wemeze abasambanyi ubemeze, wemeze abanebwe ubemeze yuko ubunebwe ari icyaha, wemeze abacegwa mu rusengero yuko ari icyaha, genda ubemeze abadatanga ikigira 10 yuko ari icyaha. Mpwemu Yera emeza naka, nimba hari uwo wahishuriwe, nimba ari ivy'umuziko mwemeze. Mwari muzi ko hari abantu bihagararako, akihagararako kandi icyaha yaragikoza akihagararako, atari Mpwemu Yera, atagira ubuntu ngo Mpwemu Yera mwemeze, arabandanye kihagarara kagakomantaza umutima, kandi ivyo bizana gupfa. Ariko ugize umubabaro wo mu buryo bw'Imana bimuzanira agakiza. Ikigira 2, Mpwemu Yera yemeza abantu ivyo kugororoka. Murongo w'10 yemeza abantu ivyo kugororoka, kuko nja kwa data kandi namwe muzoba mutakimbona. Uyu Mpwemu Yera niwe yemeza abantu ivyo kugororoka. Ikintu ca mbere aratwemeza yuko ubwa mbere Yesu agororotse, uwo Yesu twizeye agororotse, iyo Mana dukorera igororotse.
akabitwemeza. Kuko ubayeho ufise agakiza utazi yuko uwo Kristo twizeye agororotse, numenye yuko Imana twizeye igororotse, nukuri womengo ntaco natwe naho tutagororoka, nta ngorane, nta kibazo. Ariko uyu Mpwemu ni watwemeza, erega Yesu twizeye aragororotse, twebwe nubwo biriko biratugora aragororotse, ari juste, akora ivy'ukuri, ntarenganya, akora ivy'ukuri. Twebwe nubwo twohengamika twogore ku rubanza canke twokora ibitagororotse bidatunganye, we waragororotse, akora ivy'ukuri, ntarenganya. Ubu Yesu ntarenganya, Imana yacu ntirenganya. Ibi Mpwemu Yera ni wabitwemeza muri twebwe. Yesu aragororotse, Imana yacu iragororotse, akabitwemeza tukabimenya, kandi birakwiye kuba muri wewe. Aragororotse, nahengamika ibintu, ntagoreka ibintu, abikora mukuri, ntarenganya. Hama maze kubitwemeza ko Imana dukorera itarenganya, Yesu twizeye atarenganya, natwe rero tukabihagararamwo, tukaba abantu batarenganya, bari juste, batarenganya, bakora ibintu mu bugororotsi, bitunganye, biroranye, atarabagoreka imanza. Tubitunganya neza, ntiduhengamike canke ntiturenganye aba canke bariya. Ivyo tumaze kuvyemezwa natwe duca tubigenderamo. Kuko Yesu wo kuza aratunganya ibintu abiroranya, yarababwiye ati jewe ngiye kwa data, siho nkiri ngo nkora ibintu mu butungane, nkora ibintu mu bugororotsi, siho nkiri, jewe ndagiye kwa data, azobibemeza yuko ngororotse, yuko nkora ibintu bitunganye bigororotse, hanyuma yuko na data agororotse, hanyuma namwe mubihagararemo. Icya gatatu, ivy'imanza, kuko umwami w'iyi si aciriwe urubanza. Imana idufashe cyane, yemeza abantu intsinzi ya Yesu kuri Satani. Ibi rero kumenya yuko Yesu yanesheje Satani, tukamenya ko uyu mwami w'iyi si yaciriwe kwiteka intsinzi, no kuvuga Kristo twizeye afise. Ibi bintu tumaze kuvyemezwa muri twebwe, ni hamwe umuntu usanga ahagaze mu kwizera, akizera akavuga ngo uwo Satani nubwo asa n'ufise inguvu, ariko hariho uwamunesheje. Duca duhagarara mu kwizera, tukamenya ngo hariho uwamunesheje, uwo nawe ni Kristo. Yaramunesheje, akabikwemeza yuko Yesu yanesheje. Ubwo atari Mpwemu Yera bikwemeje, tworondera kuja ati siho narindi, kwanza siho narindi, abiko ari ivyo banditse, jewe siho narindi. Ariko jewe arabinyemeza yuko Yesu yanesheje Satani, yaramunesheje. Nkabihagararamwo nkamenya uri muri jewe rero arakomeye gusumba uri mu bisi ni Satani n'ibikorwa vyiwe n'abadayimoni biwe, ariko uri muri jewe yaratsinze. Niwe yatsinze abapfumu n'abarozi, niwe yatsinze imyuka mibi, abadayimoni b'uburyo bwose niwe yabatsinze. Tukabihagararamwo, hanyuma tugasenda rero abo badayimoni muri iryo zina ry'uwabanesheje. Haleluya. Tukabikora muri iryo zina ry'uwabanesheje, tukarikoresha kabisa, tuzi ngo yaranesheje. Ico abantu bose bakavyemezwa. Ivy'imanza, kuko umwami w'iyi si yaciriwe urubanza. Intsinzi ya Yesu kuri Satani iburakwiye kuvyemezwa kugira uhagarare mu kwizera. Ariko hariho n'ibindi unkema aratwemeza yuko tubikiye umunsi w'urubanza rwa nyuma. Hariho umucamanza mukuru. Ubu rero yanesheje Satani, aratubikiye urubanza rwa nyuma. Hariho umucamanza mukuru rero, hariho umunsi wo guciga urubanza rwa mwisho. Uyu munsi ibi navyo Mpwemu Yera ni wabitwemeza, tukabaho tuzi ngo hariho umunsi w'urubanza. Kuko nagira ndababwire ngo dupfuye kubaho uko nyene, tudashize ku mutima yuko hari umunsi w'urubanza, hari umunsi w'amateka abikiwe umuntu wese muri twebwe. Nagira ndababwire ngo twobaho twijajaye, tukavuga ngo Yesu yarabirangije, tukavuga bwa butumwa bwiza buvuga ngo Yesu yarabirangije.
naho nosambana ntimuzi ubwo butumwa bwiza ko buhari mu mashengero hirya no hino ngo Yesu yarabirangije naho wosambana ntaco naho wokwiba ntaco oya hariho umunsi w'urubanza ntaco kubera iki kubera uyu munsi ntiduca dupfa mu buryo bugaragara ntiduca dupfa mu buryo bugaragara ariko kiriya gihe kera Imana yahaniraho abantu baramigwa n'isi abandi bakagwara imibembe abandi bigaca bigaragara ubwo nyene ariko dukwiye kumenya yuko hari umunsi w'urubanza twavyitwayemwo gute ku munsi w'imperera hazoba urubanza duciga urubanza hazoba amateka hazoba urubanza rwa nyuma rero abatizeye Yesu abantu batemejwe mu mutima yuko nke data wa twese agororotse ntibemezwe muri bo yuko Satani yaneshejwe Yesu ari wafise inganji kandi ngo bambeho bazi yuko hari umunsi wa nyuma w'urubanza aba bantu rero bazoba bambere mu gutsindwa Mpwemu Yera rero arafise mission yamuzanye iyo urakwiye kuyimenya nanje nkayimenya tukamenya n'ukuntu dusenga tukamenya n'ukuntu tubaho tukamenya n'ukuntu tubwira abanyavyaha babandanya kuguma mu vyaha vyabo n'ukuntu dusengera abasubira inyuma bagasubira ku byo badashwe nuko basengera kugira ngo Mpwema bemeze ivyo basubiyemwo ko atari vyiza kandi bace bibuka yuko hariho n'umunsi w'urubanza Mpwemu Yera nicemeza yuko turi abana b'Imana Baroma 8:14 abarongorwa na Mpwemu Yera bose nibo bana b'Imana umurongo wa 15 kuko mutahawe Mpwemu w'ubuja ngo mwongere gutinya ariko mwahawe Mpwemu wo kubahindura abana b'Imana ni watuma dutaka ati aba data Mpwemu bwiwe abwirirekanya ni Mpwemu yacu ari cabona yuko turi abana b'Imana ariko ko turi abana bayo turabaragwa b'Imana turabaraganwa na Kristo namba tubabazanwa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe Mpwemu Yera n'ikimenyetso nicerekana nicemeza yuko turi abana b'Imana abarongorwa na Mpwemu Yera rero abamufise bakemera kabarongora nibo bana b'Imana haleluya nibo bana b'Imana aba ngo nibo bizeye izina ryiwe nibo bizeye izina rya Kristo hanyuma bahabwa Mpwemu Yera abahindura abana b'Imana kandi Mpwemu Yera twahawe rero si Mpwemu w'ubuja ngo twongere gutinya ni Mpwemu aduhindura abana b'Imana kuko burya duca dusenga nabi iyo mu mitima yacu tutemezwa yuko turi abana b'Imana tutemezwa yuko tugiye imbere ya papa nico gituma Yesu hamwe abigishwa bamubwira ngo abigishe gusenga ijambo rya mbere yababwiye ngo ukuntu bazosenga ngo muzovuge ngo data wa twese nukuvuga ngo muze mwibuke yuko ari papa wacu iyo tugiye imbere y'umuvyeyi sico kimwe kuko umuntu arashobora kuja imbere y'Imana jugumira Yesu ashimwe uyu Mpwemu abarongorwa nawe nibo bana b'Imana ubimenye yuko uri umwana w'Imana kandi uyu Mpwemu twahawe si uwubuja ngo twumve ngo turabaja turi nyene abantu baza gusega kwa papa abaja badafise uburenganzira bwo kugira ico basavye papa oya uwo Mpwema duhindura abana b'Imana iyo tugiye imbere ya papa tumenye ngo tugiye imbere y'Imana tumenye ngo tugira imbere ya papa umuvyeyi mbere arengeye aba bavyeyi uko tubera abavyeyi abana bacu arengeye umuvyeyi mwiza umuvyeyi w'umunyabuntu umuvyeyi w'umunyembabazi kirazira ko tujya imbere ya papa tujugumira iyo umusavye imbabazi uzoza umenya ngo papa wanje aragira imbabazi iyo tugiye kumusaba ikintu tumenye ngo arakiduha kuko n'umuvyeyi aratubabaye cyane cyane tumusavye ikintu abona cikimazi kandi abona ko dukeneye
cyane cyane abona ko kizogirira n'ikimazi ubwami bwayo arakiduha. Apana kuja imbere yiwe tujugumira, apana kuja imbere yiwe dutinya umengo tugiye gusega, ntiturabaja kwa papa, ntiturabaja. Mpwemu twahawe si uduhindura abaja, oya ngo nudutakisha abadata. Papa tugenda imbere yiwe tuvuga ngo data, papa. Ibaze umuvyeyi mwiza niwe mpwemu twahawe, nuduhindura abana b'Imana, tukaba bidegemvya imbere y'Imana, tukiyumva tukamwumva. Erega mwari muzi yuko hariho n'abana kaba mu miryango umengo nyene sabana bo mu rugo. Je ndibaza namye niyumvira kuri urya mwana w'icangazi, ariko nuwasigaye nawe nyene nasanze atari yizigiye yuko ari uwase, n'ivyose afise ari ivyiwe. Ujya yarangaye aragenda aravuga ati mbisa mu yandi majambo, santu wa papa ndashobora kubaho, nagufise ndashobora impagusi vyanje nigire. We yarabonye ko ashobora kubaho, yarabibonye. Urazi gutera akagere papa ngo ndashobora kubaho impanigire, aramuha vyose aragenda. Emwe yarabayeho canke ntiyabaye, byaramugoye asigara yicuza ico yabikoreye. Ariko nuwasigaye atangura kwidoga, kubera ikijewe, kubera iyaba urya yasigaye muhira yarazi ngo ahandi mu rugo kwa papa, ivyo papa afise ni ivyanje, ivyo papa afise ni ivyanje, ni papa. Nawe nyene nasanze yarabaye mu rugo nk'umucangero, kuko yatanguye kuvuga ngo jewe rero ngo nagukoreye, wamukoreye. Abana birabura bakavuga ngo bariko bakorera abavyeyi, wamukoreye ntiwari kurikorera. Nagukoreye imyaka myinshi, naba jewe ntiwampaye. Yo yamwishuye neza ati ibi vyose mfise ni gwa mukama wanje, ni gwawe. Natwe rero niko Mpwemu Yera twahawe, atwemeza ko papa ari papa, n'ivyo afise n'ivyacu, ngo turabaraganwa abaragwa b'Imana, ngo tukaba turaganwa na Kristo umwana w'imfura w'Imana yacu. Haleluya! Turaganwa na Kristo umwana w'imfura w'ikinege, ngo turabaraganwa nawe. Haleluya! Rero kirazira kuja imbere y'Imana nk'umuja. Eka papa nukumubwira papa, avyumva ningoga uvuze papa. Kandi abarongorwa na Mpwemu bamenya ngo ubu ngiye kwa papa. Papa mwiza ndaje, Imana ihoraho ndaje. Papa mwiza uri Imana ihoraho ndaje. Ariko mwumva Imana itaryoherwa, iraryoherwa. Umwana aje ati papa, aratahura ati uyu arazi rero ko ndi, uwarazi condi, arazi co ndamubereye. Uyu Mpwemu rero ni watwemeza ibi, ni waduhindura abana b'Imana. Kubwa Mpwemu Yera ari muri twebwe, bikadutakisha ngo abadata. N'uyu munsi biragoye kwita papa utari gwawe, no kwita mama utari gwawe, biragoye. Twebwe rero Imana tutarabona n'amaguru igendagenda, mugabo tukavuga ntituzi ko papa wacu ari inzobe, ntituzi ko yirabura, mugabo tukavuga ntituzi ko ari mugufi canke muremure. Ni kuvuga ngo bagufi bavuze ngo papa, Imana ni vyose, ni muremure, ni mugufi, ari inzobe, irimo vyose. Haleluya! Iraryoherwa umuntu aje papa nagucumuye ko hajya tugiye kwihana. Papa namenje, papa nagucumuye ko ibi bintu, kandi ndazi ko wambona, erega hamwe nabikora wambona. Papa mbabarira, papa mbabarira, wongera unyiyegereze nk'umwana wawe. Erega ndi umwana wawe, ntuntekure, ndi umwana wawe. Dawidi ariko arasenga yarazi ico Imana iri, yaravuga ngo ntushubirire kure y'inyonga zawe, noba mfuye noba ngowe. Akamenya kutaba hafi ya papa, kutaba mu nyonga za papa, noba mfuye. Aduhindura ko abana b'Imana. Mpwemu bwiwe abwiririkanya n'Impwemu yacu, ari cyabona ko turi abana b'Imana.
Mpwemu Yera ubwiwe abwiririkanya ni mpwemu yacu uko bukeye uko bwije akanya ku kandi. Iyo tugiye imbere y'Imana Mpwemu Yera no kuvuga ngo abatarongorwa na Mpwemu Yera ibyo bya papa wo mwijuru ntubabwiye bazokumva uri kuravuga papa umva ivyo birofu. Papa arihe barazi uwawe noneho yapfuye muri rimwe papa ariko twe tuba tuzi uwo turiko turavuga kuko Mpwemu w'Imana abwiririkanya ni mpwemu yacu akabwiririkanya ni mpwemu yacu ko turi abana b'Imana akaguma bitwemeza bakabwiririkanya mpwemu yanje ikamenya ngo ndi umwana w'Imana bikabwiririkanya. Acha rero ngenda nindegembya imbere ya papa ariko ko turi abana bayo turabaragwa. Aka rero tugatahana ko turi abana bayo turabaragwa. Haleluya. Tubimenye ko turabaragwa. Abaragwa turabaraganwa na Kristo. Twebwe si vya bindi jewe sinovuga ngo ndubuheta. Oya twese turabaragwa imbere ya papa. Mu miryango hari igihe bagira samuragwa umwe mugabo nawe nyene kuba ari kugira atunganiriza abandi aheko abandi. Rega hari abaca bavyigarurira ngo nibanyene byo nibasamura kuba ari kugira abatunganirize abari we asa n'ubaje imbere mu kubitunganya so kugira ngo ace yigarurira vyose. Twebwe twese turabaragwa abaraganwa na Kristo kandi n'ubuntu twagiriwe kuko Kristo niwe mfura y'Imana ni kinege c'Imana. Twebwe natwe rero tukaba baraganwa na Kristo. Haleluya. Aba bantu rero barongorwa na Mpwemu Yera naba baca bagira ubugingo bwo muri mpwemu. Pawulo yavuze mu Bigalatiya igice cya 5 umurongo wa 16 Pawulo aravuga ati nimugendeshwe na mpwemu niho mutazoshitsa ivyo kameremere kanyu kipfuza. Rero yari karabasaba ngo bagire ubugingo bwo muri mpwemu babeho muri mpwemu bagendeshwe na mpwemu aho bagiye hose mu bikorwa vyose. Urumva barongorwa na mpwemu nibo bana b'Imana. Hanyuma tukabiririmba tukavyatura yuko turongorwa na mpwemu ari byo byaduhinduye abana b'Imana. Mugabo ugasanga ubugingo mu bisanzwe Pawulo yashaka kubabwira ubuzima bwanyu ukubaho kwanyu kwa misi yose muganzwe na mpwemu mugendeshwe na mpwemu mukoreshwe na mpwemu ngo niho mutazoshitsa ivyo kameremere kanyu kifuza. Haleluya. Imana idufashe cyane. Mpwemu Yera ni mwiza araryoshe abwiririkanije ni mpwemu yacu aduhindura abana b'Imana tukamenya ngo turi abana b'Imana. Hanyuma umenye ngo jewe ndumuraganwa na Kristo. Ni waje imbere y'Imana ntuzogende nk'ugiye gusega uwundi mugabo ariko uzobwiye imbere ya papa. Mu yandi majambo uzogende widegembya umusukire vyose umubwire vyose n'umuvyeyi mwiza kandi tukaba turi abaragwa biwe. Rero ntaco tuzomuburana. Haleluya. Mwami Yesu abahezagire cyane. Dusenga Imana kugira ngo Mpwemu Yera agendana natwe akaguma muri twebwe abana natwe. Iyo aba Mpwemu Yera ataba muri twebwe ngo bane natwe aho turi hose nta Mpwemu Yera yo turongoye turi hahandi mu kazu. Murazi ko babandi bavuga ngo ngo Imana ntiyumva bari mu kazu. Hariya mu kazu Imana ntiyumva. Rero twebwe Mpwemu Yera wacu niyo turi mu kazu arabandanya kuturongora abandanya no kudusengera atunihira iminiho itovugwa. Mpwemu Yera wacu aba muri twebwe aho tugeze hose aho turi hose. Haleluya. Reka dusenge kugira ngo tubimenye ko ari muri twebwe. Ntuzosubire gukekeranya ngo muhamagare nk'umurondera kure amanutse ubunyene nk'umanutse ubunyene nk'uhamagara ngo amanuke ubunyene avuye mu ijuru. Yaratanzwe uwizeye Kristo uwizeye wese yarahawe uwo Mpwemu Yera. Warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza uwo Mpwemu Yera ari muri wewe ntuzosubire kumurondera. Waramubabaje gusa urondera gukura iyo esheke yuko wamubabaje. Waramuzimije nivyo wihana ko wamujimije Mpwemu Yera
ukamubabaza aho yagiye akubwira ibyo ukora, ukamuzimya aho yagiye akongorera ngo kora iki ntugikore, urihana hanyuma ukamenya ko Mpwemu Yera ari muri wewe. Twebwe ubu ntatuza ko kabushungu ariko ari muri twebwe. Data mu izina rya Yesu, uyu mugoroba mwiza turagushimiye ko waturungikiye Mpwemu Yera. Turagushimiye Mpwemu Yera waturungikiye aza kuba muri twebwe. Si utuza kuno munsi acagenda, ariko ni Mpwemu aguma muri twebwe. Ni Mpwemu aduhindura abana bawe. Ni Mpwemu atuma tutacitwa baja, ariko turi abana bawe tukaba baraganwa nawe. Umuja uwo ni amatsindaje, umuja nashobora kuragwa ivyo mu rugo kwa sebuja, nibikunda nibibaho, ariko abana mu rugo, abana bwite nibo baragwa mu rugo. Rero twebwe turi abana bwite, abana bwite tutabihawe no kubyagwa mu buryo bw'umubiri, no kubyagwa n'abavyeyi bacu, ariko twabihawe mu buryo bwa Mpwemu, kubwa Mpwemu ari muri twebwe. Mu izina rya Yesu turagushimiye rero ko waduhaye Mpwemu Yera. Mu izina rya Yesu Kristo wabane natwe, abe muri twebwe uko bukeye uko bwije. Mpwemu w'ukuri, uwo ni waba muri twebwe atuma tubimvuga kuri. Uwo ni waturongora, kandi ngo waturongoye ntidushobora gushitsa ibya kameremere kacu. Mpwemu ahari anesha akameremere, ahindura ubusa akameremere, n'ibikorwa vya kameremere bigapfa, ariko ibikorwa vya Mpwemu bikaba ari vyo bija hejuru, bikaba ari vyo bigaragara. Warakoze kuduha Mpwemu, warakoze kumuduha Mpwemu Yera, warakoze kumuduha. Uwo yaje kutwemeza ivy'icaha. Hari igihe nkora ikosa, uwo Mpwemu akaza akanyemeza, nkabona guca bugufi nkihana. Uwo Mpwemu ni wagenda yemeza bacanke bariya bakihana, bakagira umubabaro mu mutima, bakicuza, hanyuma bakihana, hanyuma bakaronka agakiza, bakabona kwemegwa n'Imana. Nagushima ko waduhaye uwo Mpwemu agororotse, ari juste, atarenganya. Uwo Mpwemu waramuduhaye, uragahezagirwa. Warakoze. Turanasenga rero ngo uwo Mpwemu abandanye gukora iyo mission yamuzanye ku isi, abandanye kuyishitsa muri jewe, abandanye kuyishitsa muri bene data. N'igihe cyose tuzonyerera tugakora ibitabereye, uwo Mpwemu abandanye kwemeza. N'abari mu vyaho uno munsi turasenga ngo uwo Mpwemu abandanye kubemeza mu izina rya Yesu Kristo. Abariko barasambana, bariko babesha, abariko basinzira badakora ico bategerezwa gukora, mu izina rya Yesu. Abariko barakwiba agenda bemeze, kuko utwo dukorwa twose tunyuranye n'ubugombe bw'Imana twicaha, uwo Mpwemu agenda bemeze. Bya ubandanya guhishura mu ishengero, uwo Mpwemu agenda bemeze. Tubona abantu bariko baratura, tubona abantu bariko barihana. Mu izina rya Yesu tuzomenya ngo ikanguro rya Mpwemu Yera ryamanutse. Abantu bakozwe ko n'ubushobozi bwa Mpwemu Yera yabemeje. Genda ubemeze abari mu ntege nke mu izina rya Yesu. Genda ubemeze ivy'icaha, batahure, bihane mu izina rya Yesu, bicuze. Mana, wemeza abantu ivy'ukugororoka mu izina rya Yesu. Ko Yesu wacu agororotse, ko Imana yacu igororotse, natwe tumenye ko dutegerezwa kugororoka mu izina rya Yesu. Nituba bakora ibinyuranye, ariko natwe dukora ibintu mu bugororotsi, dutunganye ibikorwa mu bugororotsi. Ibyo waduhamagariye gukora tubikore mu bugororotsi mu izina rya Yesu Kristo. Uwo Mpwemu Yera reka ubandanye, Mpwemu Yera twahawe, ubandanye kwemeza abantu yuko Kristo yanesheje Satani, yuko intsinzi ari ya Yesu Kristo. Iyo ntsinzi ariyo yacu twebwe nk'abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ubandanye kuvyemeza abantu kugira duhagarare tudatinya,
nidutinya abadayimoni ngo twumve iby'abadayimoni tujugumire, twumve iby'abadayimoni dutinye. Eka tugeze imbere y'iby'abadayimoni tumenya ngo Yesu yaratsinze Satani mw'izina rya Yesu Kristo. Kandi tumenye ko hari umunsi w'urubanza, ibyo dukora byose tubikore ko tuzi ko hari urubanza ruzocirirwa ikintu cyose twakoze. Hanyuma tugende twiyubara mu byo dukora, mu byo tuvuga no mu byo twiyumvira. Urakoze, turagushimiye ku bwa Mpwemu Yera waduhaye, turagukomeye amashi menshi ku bwa Mpwemu Yera waduhaye. Reka abandanye akora muri twebwe, misiyo yiwe abandanye kuyirangura muri twebwe, mw'izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Amen.